Je vais continuer le ndagomba sujet kubandanya kuri ca cigwa concernant kivuga l'alliance que kuvuga Dieu a conclue. isezerano Imana yakoze, amasezerano ayo yakoze muri rusange, umugambi wayo hamwe n'ubwoko bwayo. Dans le psaume 144, muri Zaburi 144 amaso yanje yakwezwe n'umurongo w'icenda, igihe mwene data yavuga, mwene data Rose yavuga Zaburi 144 umurongo w'icenda, Mana ndakuririmbira indirimbo nsha, ndakuririmbira ishimwe ku nanga y'imijya 10, ni wewe uha abami agakiza, kiza Dawidi umusavyi wawe inkota yica. Hariho inkota zibiri nk'uko twabisomye hano, ni inkota igeseza, kandi inkota igeseza iri mu biganza mu bantu mu buryo bw'impemu bari mu rubyaro rwa Kayini, bamwe batashobora kwihangana kw'Imana itanga umugisha. Dawidi rero yibuka inkota iyo Sawuli yari yamuhaye, ariko Dawidi yari afite ijambo, inkota ya mpemu. Aravuga rero afashe ku mpuzu ya Sawuli ati sinzoshobora gufata ikiganza cyangwa ndagite kwasizwe n'umwami. Ngiki rero igitandukanye, ndiko ndabivuga ko ku cete kizunguruka nzobandanya kubivugaho. Bose babiri bari barasizwe, ariko kamere zabo zari zitandukanye. Sawuli nta masezerano yari afise, nta jambo ry'Imana yari afise, iryo yagomba kwishimikiza nivyo yari yarasizwe, kandi ugusigwa kwahinduye kamere kiwe. Urubuto rw'Imana rw'ijambo rugomba kuba rwarateretswe muri twebwe, hanyuma imvura y'impemu ica irukuza. Uno munsi nanditse ivyiyumviro bimwe bimwe biboneka yuko ubu bigomba kuza, kuko urunganwe ruri ngaha, igihe kirageze, kandi nta buryo bwo kubigarura byose cyangwa ngo uzane ivyiyumviro byiza cyane mu bijanye n'ibigomba kuzanwa. Nagomba rero ubu gutangura hamwe na Yesaya 51 ndabereke ico Imana yakoze, ingene yabikoze, mbere n'intumbero yabikoreye. Yesaya 51 ndasoma umurongo wa 22. Yesaya 51:52. Uku niko umwami wawe Uhoraho agize, ari we Mana yawe iburanira abantu bayo. Atehe nkuye ca gikombe c'ukudandabagiranya mu kuboko kwawe, niko gakarabo, ariko gikombe c'uburake bwanje tuzosubira kukinywa kukundi. Ngiteretse mu kiganza c'abaguhahaza, c'abakubarira bati ubika inda tuguceko. Nawe ugatega mu mugongo hawe nko hasi canke nk'inzira ngo bahahite. Amen. Turazi ko iya ni ubwinjizo bw'umwami wacu, mbere bivugwa neza mu gice ca 53. Ariko twebwe, ariko ntimwihende, umwami wacu yaravuze ati ibyo bakoreye sebuja w'inzu bazobikorera n'abashumba biwe.
et nos voies ont inzira ziwe n'inzira zacu birafise byinshi bihuriye ko. Matayo 10:25 haravugwa ngaha. Isaïe 51, Yesaya verset 22. 51 Isaïe 51, verset 22. 22. Ainsi a parlé le Seigneur. Uku ni kuhoraho Ton Dieu qui agize conduit la cause de son imana yawe. Ce n'est pas uhoraho nous ari qui we dirigeons mana sa yawe cause, akurongora. c'est Si lui qui twebwe dirige la tumurongora cause de son peuple. ariko niwe arongora ubwoko bwiwe. Pouvons être Turashobora kuba ubwoko bwiwe kubw'ubuntu. le troupeau Umukuku de sa main. wiwe mu kiganza ciwe, intama aragira. Natwe ubwacu turashobora kwizera yuko azokora kubwo ubwoko bwiwe gushika ku mpera. Kandi igisumbije turashobora kwizera yuko azobarongora mu buryo bwiza cyane akabashira hanze. Kandi turashobora kwizera yuko azobarongora mu ntsinzi ikomeye. Ibintu by'ubwoko bwiwe si iby'iwawe cyangwa si iby'iwanje cyangwa si iby'abahanuzi si iby'intumwa, ariko niwe biraba ubwiwe. Kandi azobasohora mu buryo bw'intsinzi ikomeye nk'uko bivugwa hano ngo uhoraho ari hejuru yiwe nta wundi ariho, nta wundi yariho imbere yiwe, kandi ntihazigera haba n'uwundi nyuma yiwe. Twabyumvise mu ijambo ry'intangamarara ngo ndi umwami, nta wundi ariho. Ninde yari imbere yanjye? Nimba mwari mubizi nimubivuge mubitangaze. Nta wundi n'umwe abizi, nta wundi ashobora kubitangaza, nta n'umwe, kuko niwe wenyene, niwe runege ariho, niwe twiyegurira burundu. Ngo uku ni kuhoraho ageze. 22 51-52 niko umwami wawe uhoraho agize ariwe mana yawe iburanira abantu bayo. Atehe nkuye ca gikombe c'ukudandabagiranya mu kuboko kwawe, niko gakarabo ari ko gikombe c'uburake bwanje, tuzosubira kukinywa kukundi, ngiteretse mu kiganza c'abaguhahaza. Amen. C'abagucokora. Hanyuma mu gice ca 52 umurongo wa mbere haravugwa 52 ngo ikangure wambare inkomezi zawe ewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije ewe Yerusalemu wa mugwa wera, kuko uhereye none muri wewe hatazoshika utakebwe canke igihumane. Yesaya 52 umurongo wa 2. Haguruka wikunkumure umukungugu, uheze uze wicare ewe Yerusalemu, wibonere imvuto zo mu izosi ryawe ewe mukobwa w'Isiyoni wajanywe kwinyagano. Murashobora kubandanya gusoma, ndaza gusoma umurongo w'indwi. Yesaya 52 umurongo w'indwi. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru nziza z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabarira Siyoni ati imana yawe iri ku ngoma. Amen. Aho naho turashobora kubandanya gusoma, ariko turashitse rero ku gice ca nyuma c'ikigabane ca 52. Mbere ni ukwinjizwa bitumbereye ku mwami wacu, umucunguzi wacu. Havurwa mu guheraheza murongo wa 13 52. Raba umushumba wanje azoja imbere, azokuzwa, ashirwe hejuru, asumbe abandi. Amen. Iki ni cyatangajwe imbere y'ukwiyambura byose no gucishwa bugufi, ugusuzugurwa, ugucokorwa byose.
a dû ibyo endurer. byose yashoboye kwihanganira. Imbere y'uko bivugwa hano, Il a déjà été prédit yari amaze kuvugwa ko azokuzwa, ashyirwe hejuru, qui se tiendrait ko debout, azohagarara, qu'il aurait du succès. ko azogira amahirwe. Ibyo byose byari byaratangajwe imbere y'uko igice cya 53 soit écrit. cyandikwa. Un homme de Umugabo douleur, w'imibabaro, vous connaissez le murazi chapitre, igice cya 53 ne l'ignore. nta n'umwe atabizi. Il n'a pas ouvert la bouche, ntiyigeze yugurura umunwa, ariko yarongowe nk'intama ijana ku ibagiro n'ibindi n'ibindi de suite. n'ibindi n'ibindi. Hanyuma Il est dit haravugwa au chapitre 53, mu gice verset cya 8, 53 umurongo w'umunani, à cause de la faute de mon peuple, le châtiment l'a atteint. 53, verset 8. Umurongo Ici w'umunani, aussi, nous 53. pouvons continuer à lire, Yakuweho maintenant lire le verset no 10. Isaïe 53, verset kugirirwa 10. nabi no Mais il a gutsindishwa. plu au Seigneur Umurongo de w'icumi, périr par la maladie. yamara uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, aho azotanga ubugingo bwiwe nk'ikimazi cyo gukuraho ibyaha, azobona urubyaro rwiwe, azoramba. Ibyo uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Amen. Ubwoko bwa Isirayeli A attendu le bwararindiriye Seigneur umwami, qui viendrait comme azoza roi, nk'umwami en gloire et mu bwiza, établirait le akagarukana agashyiraho ubwami. Même les disciples Mbere n'abigishwa babajije umwigisha wabo bati, none ni muri iki gihe ugira ushireho ugarukana ingoma yo mu Bisirayeli? s'élèvera, Ngo azohaguruka, azoshirwa hejuru, il se lèvera azohaguruka bien haut. aje hejuru. Tout cela Ibyo byose suivi l'humiliation byakurikiye ugucishwa bugufi bitigeze kubaho umuntu atoba yoba yarabonye hano ku isi. Après tout cela, Inyuma y'ibyo byose il s'est exalté, yarashyize hejuru, aja hejuru y'amajuru yose. Ubu ararindiriye yuko abasi biwe bose bashigwa munsi y'ibirenge vyiwe, nk'indava y'ibirenge vyiwe. Umurongo wa 22, ngo uku ni kuhoraho et ton Dieu qui nyene ingabo ari hejuru de son peuple. Isaïe 51, agwanirira ubwoko bwiwe. Yesaya 51 umurongo wa 22. Ni abantu bangahe biyumviye ko kiriya gihe ingene umwami yagomba kugwanira igituma c'ubwoko bwiwe. Na Petero yari hafi y'umwami, yaramubwiye ati igihe yavuga ibyo kugenda i Yerusalemu ngo ababazwe apfe, Pierre lui a dit que Petero yamubwiye ati oya, ibyo ntibigushikire. ils n'ont pas Ntibamenye inzira z'umwami, sa voix passe par inzira ziwe zica ikuzimu imbere y'uko ziduga zija hejuru cyane. Hanyuma haravugwa hano dans le même chapitre, muri iki kigabane nyene, Yesaya 53 umurongo wa 11, de son angoisse de l'âme, il fera abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe. Yesaya 53 11, sa connaissance bizomuhaza umushumba wanje agororoka, azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya, sur lui. kandi azokwishira ku kugabitanya kwabo. Verset 12. Murongo wa 12, nico gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye, kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi, kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa, Et qu'il a été compté agaharuranwa n'abanyabicumuro. alors qu'il Yamara ubwiwe yishize ku icaha ca benshi, péché de cette multitude yishize ku icaha ca benshi, kandi asabira abanyabicumuro. Amen, amen. Bien-aimé, j'ose dire, Bakundwa, ndubahutse kuvuga yuko Imana confier yajeje abiwe nk'uko yabivugishije mwene data Paulo kera, ministère de la réconciliation. ubukozi bwo kuzura. Et lorsque nous disons Iyo tuvuga yuko Imana yasohoje isezerano natwe,
Il ne s'agit pas seulement de paroles. si gusa amajambo oya ni igikorwa c'agakiza k'imana. Les paroles Amajambo étaient là, yari ngaho puis l'acte. ariko hanyuma igikorwa kiraza. Et chez Dieu, Ku c'est une Mana chose ni merveilleuse. ikintu c'ubwiza Les cane. paroles Amajambo et les actes n'ibikorwa concordent biba bihuje toujours. imisi yose. Ce n'est pas le cas pour nous. Siko bimeze kuri twebwe ariko niko ku Mana imisi yose niko bimeze. Les paroles Amajambo et les actes n'ibikorwa sont toujours imisi yose en accord. biba biroranye biba bihuza imisi yose. Ku Mana Paroles et actes sont toujours en accord. amajambo n'ibikorwa birahuye ntituvyibagira ntitwigere tuvyibagira. Tuzi yuko ibyo yasezeraniye Aburahamu yarabisohoje. Toutes les promesses Amasezerano yose ayo Imana yatanze sont réalisées. yarayasohoje. Et nous vivons Tubayeho dans le temps mu gihe de la restauration. co kugarurirwa co gusubizwa ibintu byose ibyo Imana yahaye ishengero ku ntango. J'ai noté ici Nanditse hano une pensée qui iciyumviro peut paraître purement gishobora terrestre, mais kumvikana ko ari icishi si ariko kigomba kuvuga ivy'Imana. nous la trouverons peut-être un Kumbure tuza kugisanga ari kidasanzwe mu gihe ariko twiyumvire tuciyumvire ko twizeye twizigiye. Intumwa n'était vraiment pas mu by'ukuri des hommes ntibari abantu qui devaient bategerezwa distribuer kugabura les biens d'une personne insolvable. ibintu by'umuntu yahomvye. Oya, bari abantu bashizwe mu bwami bw'Imana, bari abantu b'Imana bashizwe mu bwami bw'Imana, abantu bashizwe mu bwami bw'Imana nk'abagabuzi b'amabanga de Dieu. y'Imana. Si nous considérons la Turavye réalité d'aujourd'hui et nous ivy'abakristo buno munsi croyons en toute confiance tuca twishiramwo twizigiye cane byose umengo à une situation où biri ahantu abantu benshi on fait faillite. barahomvye. Et nous vivons une époque Tubaye mu gihe sur le plan purement terrestre. mu buryo bwo ku De isi nombreuses entreprises doivent amashirahamwe la clé, menshi la porte, agomba kugara continue amakomine comme si akabandanya rien nk'uko n'avait umenga changé. nta kintu cahindutse. Nous avons au moins l'honnêteté de Ariko dire reka que Dieu tube a imvuga raison kuri s'il tuvuge tuti voulait Imana niyo faire ifise ukuri. Iyo aba yagomba kugarukana ni ukuvuga hariho ikintu kiba catakaye. Et nous croyons que Turizera yuko ubutumwa bw'ubuhanuzi ubwo umwami yaduhaye ngo la clairvoyance bwatuzaniye ukumenya imbere y'igihe ico Imana yagomba guha nk'impano ku bwoko bwayo, yatweretse ibiri kure ivy'Imana yagomba guha ubwoko bwayo, hanyuma inzamba y'ubutumwa bwiza isubire kumvikana ukundi gusha. Ndagomba kubivuga, inzamba yumvikana ku munsi umwaka wa yubile, umunsi wo wari umunsi w'impongano y'ivyaha, umunsi wo kuzura, umunsi w'impongano y'ivyaha. Ni ukugomba kw'Imana yuko dutahura rimwe burundu ko Golgota nico cabaye ku bwacu. Igihe umwaka wa yubile watangazwa, abantu bagatahura yuko amadeni yabo, ibintu byose byari bimatanye n'ayo madeni vyarishwe, ntibaca babandanya mu barabara n'umunezero. Oya, ntibaca bagenda ku kwezi ngo bace batangura nk'uko umengo nta kintu cigeze kihinduka. Mbere n'inyuma y'umwaka ni mu bitahure uko mubigomba kugenda. Umwaka wa yubile muba muzi yuko umwami wacu yatanguye igikorwa ciwe c'ubutumwa bwiza asoma mu muhanuzi Yesaya, yuguruye arasoma, hanyuma aca agomba kuvuga umwaka wo kwemerwa w'umwami, niwo yashize imbere ku bwoko. Aravuga ati ni Igorogota,
C'est à ni Golgotha. igorogota niho imana niho haboboye imbabazi ugucungurwa niho igorogota niho ivyo niho bikorekera. Il a lu yarasomye l'année agréable du Seigneur. umwaka wo kwemerwa n'umwami. Je vous demande ce soir ndabasavye kuno mugoroba si l'un de ceux nimba umwe muri abo endettés, bari bafise si amadeni, l'un de ceux nimba qui umwe étaient yoba yari afise dans le besoin ivyo akeneye est revenu après l'année akaba yaza inyuma y'umwaka wa yubile akavuga ati ego il y rindira a encore des choses haracariho ibintu à régler. byo gutunganya, C'était réglé, byaba bitunganye, c'était payé byari byarishwe une fois pour toutes. rimwe burundu. Et je me suis dit que nibwiye c'était nti byari bimeze neza. umwaka wa yubile tous les 10 ans. ntushika inyuma y'imyaka 10 canke kuvuga uza rimwe gusa Pendant toute sa vie. mu buzima bw'umuntu ubaho rimwe gusa imbere y'uko abaho iyindi myaka 50. Bien tard. biba byarenze uba wacerewe. umwe wese umwaka wa yubile washobora gushika mu gihe ciwe. Chacun kuri umwe wese demande le ukurihirwa amadeni ukubohorwa byaraje. umwe wese yava mu bubata yava mu byamurega. umwe wese yaba yararindiriye ati iyo nzamba izovuge umunsi wo kuzura no gutangirwa impongano. observé en nous-mêmes twarabiravye ubwacu année après année. umwaka inyuma y'uwundi à Dieu avec tuza la même chose. ku mana tukimeze kwa kundi nk'uko umenga igorogota ntirashobora kubaho. Comme si nk'uko umenga Yesaya 61 en vigueur. ntirashobora kuba mu bubasha bwayo. turacaza kandi tukabandanya tuza tugakora nk'uko umenga nta kintu kirashika. mwene data, imbere y'uko imana ishobora gutera intambwe natwe ngo ushike kure, turagomba gutahura imvugo y'imana Et savoir kandi ijwi ryiwe ce que Dieu nuko a réellement imana mu by'ukuri yakoze. Sinon, atari uko nous serons toujours iminsi yose twoba tukibabazwa mu byiyumviro byacu kandi ntitwoshobora guhaguruka ngo tugororoke mbere igihe yisumbije ntitwotera intambwe. muri ino minsi imana iragomba kutwereka quelque chose de ikintu cyo hejuru de son alliance. mu gihe yatanze isezerano ryayo mu bigabane bikurikira 54, 55 na 56. ijambo isezerano byandikwa igihe cyose inyuma y'igice cya 53 muri Yesaya, inyuma y'igice cerekana umwami wacu kandi umucunguzi wacu Sur son chemin ku nzira yiwe Gethsemane, aja i Getsemane gushika i Golgota, dans ses souffrances, mbere mu mibabaro yiwe mu gahinda kiwe mu rupfu rwiwe. après cela, inyuma y'ivyo question d'alliance. havugwa isezerano. Pourriez en lire murashobora gusoma igice cya 54 nimwagisoma mu kugurura mu bigalatiya 4 murongo wa 27 murabona yuko Pawulo yafashe cette parole. iryo jambo. Et si vous lisez le verset, nimwasoma umurongo wa 28 mu bigalatiya igice cya 4 haranditswe vous ngo êtes mwebwe à la manière d'Isaac, nka Isaka muri abana b'isezerano. bien-aimés, bakundwa laissez-moi vous nimundeke ndabibabwire. C'était une ruse de l'ennemi. yari ubwunge bw'umwansi niwe yafashe isezerano rya kera ari ubwoko bw'Imana maze akuramo icurufatiro ubwo isezerano rishasha ryagomba kubakwako. Ne le comprenez peut-être kumbure ntimuriko murabyumva neza, nanjye ndabona yuko umenga haracariho abantu batabyumva. mais quand ariko iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa yuko abibere
bari abantu bahambaye bakuru, iminsi yose basesa mu byanditswe byera. Nimba byaba gutyo, reka ndabibasabe, mbega basoma muri Matayo, basoma mu byakozwe n'intumwa, basoma mu byete by'abaroma, canke basoma mu byete by'abakorinto, canke basoma mu isezerano rishasha? Oya, ntiryari bwandikwa isezerano rishasha ico gihe. Dutegerezwa kugaruka mu ijambo ry'Imana. Igihe umwami yavuga ngo haranditswe, ni ico gihe cose yisunga ivyari byaramaze kwandikwa. Uno munsi turazi neza yuko isezerano rya kera n'isezerano rishasha biragendana. Muri rimwe harimo ubuhanuzi n'amasezerano, mu rindi harimo ugusohora, ariko ibyo bibiri byose bigenda bibangabanganye. Ntushobora gutandukanya rimwe ngo urikure ku rindi. Hano mu gice ca 54 haravuzwe ku murongo wa 2, Yesaya 54:2, tazanura ikibanza c'ihema ryawe, nibagure amahema yahuba, ntugarukirize hafi, wungure imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo. Muri kino gihe twese turagomba kuziganya, kandi niko bimeze. Ariko hano turabwiwe ngo ntuziganye. Umurongo wa 2, tazanura ikibanza, wungure imigozi yaryo, ushimangire imambo zaryo, kuko uzogasaza uje iburyo n'ibumoso, kandi urubyaro rwawe ruzoganza amahanga, ruzotuma ibisagara byabaye imisaka bisubira kugerererwa. Inyuma y'igice ca 53 havuzwe mbere mu murongo wa mbere 54 ngo turikisha unezego utavyaye. Hanyuma nk'uko tumaze kubivuga, Pawulo yatweretse yuko ishengero ry'amahanga ni ryinshi cyane gusumba iby'ubwoko bwa Isirayeli. Ni benshi gusumba ikoraniro ry'ubwoko bwa Isirayeli. Imana ifise byose mu nama y'agakiza kayo kamaze kwandikwa mu isezerano rya kera, kagatangazwa mu isezerano rishasha nk'ubutumwa bw'agakiza bw'umunezero bwo kubohora kubw'ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo umwami wacu. Hano ku murongo w'indwi, Yesaya 54 umurongo w'indwi, mbaye ngutaye akanya gato, ariko nzokwiyegereza ngufitiye imbabazi nyinshi. Umurongo w'umunani, uburake bwaranziririnze, nguhisha inyonga zanje akanya gato, ariko nzokugirira imbabazi z'urukundo rutazoshira, ni jewe Uhoraho umucunguzi wawe bivuze. Amen. Amina, amina. Raba rero ngaho irindi tangazo, umurongo w'9, ibyo bimereye nk'iby'umwuzure wo mu gihe ca Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe ca Nowa utazokongera kurengera isi, niko n'ubu ndahiye ko ntazokurakira ngo ndagutonganye. Amen. Murongo wa 10, kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho, ni jewe Uhoraho nkugirira ikigongwe mbivuze. Amen. Mbega handitswe iki hano? Isezerano ry'amahoro.
Dieu ne veut plus imana réprimander. ntizosubira kudutunganya murabe muri kino gice cya 53 imana ntishobora gusubira kuraka uburake ubwankubise wowe na jewe bwashizwe kuri we igihano cyose cyashizwe kuri we kugira ngo turonke amahoro kandi ni mu mishishagu yiwe niho dufise niho twakiriye ingwara iryo ni isezerano imana yakoze ngo nimunkoranirize ubwoko bwanje ubwo nasezeranye nabwo n'ikimazi imana mu by'ukuri yarakoze isezerano aha na hariya hamwe na nowa n'abahungu biwe isezerano kubwo itagomba yuko isi izosubira gusamburwa n'umwuzure w'amazi imana yararihagaze ko hano iravuga ati niko bizogenda kandi ubu nk'uko imana yubashe ijambo ryayo ryose ry'isezerano mu buryo bw'umuntu kandi ku bantu bose muri rusange cyo kimwe uhereye igorogota imana izigama amasezerano yose ayari mu iryo sezerano rishasha ariko tugomba kuyakira mu kwizera kandi tukamenya rimwe burundu yuko ari igikorwa cyo gucungura cyasohoje dufate nk'akarorero yuko ufise ideni ukaba udashobora kuririha uwundi akacariha ideni mu kibanza cawe ni kangahe woja gusubira kuriha iryo deni oya ntibiba byaheze woba uriko ugaragaza yuko udakomeye neza mu buryo bw'impemu ntutahure yuko ideni ririshwe ritaba rigikeneye kandi ridazosubira gukenerwa kurihwa nivyo umugwanizi satani arashobora kugira ibyo asaba byinshi ariko uvuge wizeye neza uvuga uti yose yararishwe yose yararishwe nta kideni gisigaye amadeni yacu yose amadeni yacu yose yashizwe kuri we kugira ngo twe turonke amahoro isezerano ry'igorogota kubw'amaraso y'igiciro yera yose ashiramwo abantu bose bacunguwe n'ayo maraso imana iratumenyesha ngo naratunganije byose narabirishe byose bimeze neza nashizeho isezerano ry'amahoro amacakubiri yarakuweho isezerano ry'amahoro ryarashizweho iminsi yose ndagaruka ku 53 mu gice cya 53 imibabaro n'urupfu by'umwami wacu mu by'ukuri ntiryari isezerano nk'ikintu c'amajambo gusa oya ryari isezerano iryo umwami wacu iryo yavuze ngo iri niryo sezerano rishasha mu maraso yanje yakoze iryo sezerano rishasha n'ubwoko bw'isezerano bwo mu isezerano rishasha ku musaraba igorogota ndababwira yuko ari igihe kinini gihambaye tumenye tudakekeranya ico imana by'ukuri yakoze yuko twumve twemewe mu muntu w'imbere mu mutima wacu munsi y'uko ijambo ry'imana ritangazwa tuvuge tuti ego mwami uko niko bimeze wakoze isezerano wararishe ideni
watabaye impongano, watanze impongano y'ibyaha, warahariye, turashobora gusohoka twidegembya. Aho honyine niho tuba abashima. Nimba hariho umuntu afise amadeni menshi, uwundi muntu akemera kuyamurihira, arashobora yo azomuhimbaza. Abandi bose ntibaba bazi ibyo bariko ariko aravuga, ariko twese twari dufise amadeni. Umwe muri bo ntiyari afise ideni, ariko yafashe amadeni yacu twese, atunganya iby'umwe wese mu buryo butunganye. Nta na kimwe gisigaye, byose byarakuweho. Twarahariwe kandi byose byaribagiwe. Imitumba yigigweyo, imitumba yikubite hasi, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuja kure. Isezerano ryanje ry'amahoro ntirizonyiganyiga, ni ku Mwami ahoraho agize ukugirira imbabazi. Asomye Yesaya 54 umurongo wa 10. Umucamanza wawe ntiwakugirira imbabazi. Oya, si umucamanza wawe ariko n'ukugirira imbabazi. Nk'umucamanza azovuga ku batemeye isezerano ry'amahoro n'amaraso y'isezerano ayari bezwa. Kuri iki cigwa ndashobora kubasomera buno ijambo ryo mu gice c'Abaheburayo. Ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu ciza cane mu Baheburayo. Muri kino cete c'Abaheburayo ni ikibazo c'icaha nkana, ico umuntu akora nkana. Umuntu akibaza ati mbega ico cobiki? Ndagomba kubasomera ico bibako, kuko byanditswe mu murongo umwe nyene muri iyo mirongo ibiri. Abaheburayo 10 umurongo wa 26. Kuko namba dukora ibyaha bigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Umurongo wa 27. Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucigwa kw'iteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Raba rero ikintu canditswe hano ngo uzorigata abansi b'Imana, umuriro ngo no kwitega umuriro w'inkazi. Icyaha bavuga hano ni iki? Aha ni icyaha kiri mu kugarariza kw'imbere umuntu nigana n'Imana akagwana n'ijambo ryayo. Ni abagarariji. Mwibuke ubutumwa bwiza kamwe data Branham ngo imbuto z'ubugarariji, ngo two bisobanura yuko ni imbuto z'abagarariji canke imbuto z'ubugarariji. Ni babandi bamurikirwa n'umuco bamenya ukuri, hanyuma baragarariza mu muntu wabo w'imbere. Babaye abagarariji, nibo umuriro urindiriye. Muca mubona yuko n'abantu bari barakijijwe barezwa. Ndasoma umurongo 27. Mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushirije cyane, asiribanga umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari igihumane, agacokora mpwemu w'ubuntu. Mbega ubuntu ni iki? Mbega kuhagira ubuntu ni iki? Mbega mpwemu w'ubuntu ni iki? Mu bantu bejejwe n'amaraso y'isezerano, bagacungurwa, bagakizwa, bakozwa, bakezwa, hanyuma inyuma yaho bagaca baba abagarariji. Kuri bo ntabwo ari ubwiza bubarindiriye, ariko n'umuriro. Bakundwa, twese turazi yuko Imana ikora ivyo bintu, irakiza, ireza, iroza. Ni igikorwa carangiye, ariko
abo bakira bakemera umwe ku ruhande rwiwe akemera icyo gikorwa cyakozwe akacakira mu kwizera agomba guca bugufi akegurira Imana akumvira ijambo ry'Imana akiyegura agacira bugufi ukugomba kw'Imana gucungurwa konyene ntikuzodushikana ku ntumbero kiretse tubaye abana b'Imana bumvira bafatwa na mpwemu w'ubuntu bagatahuzwa ico arico ubuntu bakaba biteguye kwiyegura bagakura ubugaraji bwose bw'indani. Murazi ingene ivyo bikoreka ni imigenzo kenshi n'imigenzo sinzi nimba ubutumwa bwiza bwatahuwe neza na bose igihe hano twavuga umwambaro w'i Babuloni kiriya gihe wari mu Bayuda kwa Akani umuntu akibaza ibintu bihambaye biri ahantu runaka oya siko bimeze yari umuntu wo mu Bayuda si muri bajya bandi 11 mujya miryango yindi 10 oya mu muryango wo kwa Yuda mu muryango uwo Imana yari yasezeraniye ikintu kidasanzwe aho Kristo yagomba kuza nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda ariko ntitugomba gusubira kubija kuno mu kumbure tuzobigaruka ko uwundi munsi cyangwa uwundi munsi runaka bucete kizunguruka ariko birahambaye yuko dutahura rimwe burundu ko ubu turi mu gihe c'ubuvugishwa ntitugomba gusa mu buryo buciye bugufi ngo tuzane za nyigisho za kera zimwe zavugwa kera dutegerezwa kuzisohora by'ukuri tuzisohore hanze rimwe burundu. Nabibabwiye hano mu ishengero ry'abapantekotiste basubiyemwo icemezo c'intumwa cyo kwizera oya intumwa ivyo nta na kimwe zizi muri ujya mutegekere muri ijya nemera oya ariko umuntu abimenya bikiri kure oya ni ibintu byinshi bito byatwawe ivyo nivyo tugomba kumatana navyo. Murazi gikoreka mu nyuma ibintu rero bica bidufata navyo bikatuganza hanyuma tukahagarariza ibyo Imana yaduhaye tukagira umugararizo w'indani kandi biba biheze kuri twebwe. Nidutahure ibi rimwe burundu yuko Imana yarungitse ijambo kugira rikosore kugira ngo rigarure ibintu byose nk'uko Imana ibibona. Amen. Kandi birakwiye yuko ibintu byose bidahuje n'ijambo n'ibyo tugomba kubishibura. Bega byo dufasha iki wewe na jewe kuvuga twama tuvuga iminsi yose imbere y'Umwana nimba twaravuye i Babuloni tugasohoka tugatwara ibintu byose by'i Babuloni tukagenda tubyambaye byo dufasha iki kuba twarasohotse hagaca hasubira kuboneka amadini asubiye kuva yandi mu yadini. Nimba by'ukuri twatwaye ingeso zabo n'ibintu byabo byo gukora n'inyigisho zabo tukaba tubifise mu mipfuko yacu ivyo tukabikora munsi ya mpuzu y'i Babuloni oya si ntoyi yuzuye isi yose igera ahantu kuri cyane. Ibintu byose birashobora kwinyegeza munsi y'iyo mpuzu y'i Babuloni. Hano havugwa abantu bejejwe n'amaraso y'isezerano ariko iyo by'ukuri ariko ubwabo bacokoye mpemu w'ubuntu abantu imbere indani habo n'abagarariji ku vy'Imana yavuze. Bakundu dutegereza gutahura
yuko ce n'était pas frère Branham, atari mwene data Brana que le Seigneur ariko umwami parlait à travers lui. yavugira muri we. La désobéissance ubugarariji mu by'ukuri comme le péché ni nk'icyaha sorcellerie. c'ubupfumu. Et nous devons dutegerezwa kuza munsi y'ukumvira kuzuye kugira ngo dushobore kubandanya duhagaze munsi y'amaraso y'isezerano mu kwezwa n'Imana, ukwezwa gushobora kuba kuri imbere y'Imana. Et je peux déjà vous le dire, ndashobora parce que je kubibabwira igihe nzovuga canke nkandika ku by'ukweza mu cete kizunguruka gikurikira, donnerons l'Ancien Testament comme tuzobona ko isezerano rya kera n'iryo rufatiro. mu byizere canke mu bireke, umwami yampaye ijambo ku rindi igice ngomba guherako. comme cela va-t-il navuze se nti none bizogenda passer? gute? Qu'est-ce qu'ils vont dire? bazovuga iki? Bien entendre ko bagomba kumva Pawulo, bagomba kumva Yakobo, bagomba kumva Petero, bagomba kumva abo bagabo. None abo bagabo bakura hehe ibyo bandika? babikura he? seulement ce qui existait. ni ibyari gusa byari biriho, ibyari byamaze kuba biri iruhande yabo barabihawe. natwe turakeneye icyo dufatirako. turagomba kuvuga ukwezwa masaha 28 ubwacu tutazi n'abatwumvirije ntibamenye icyo ari cyo ukwezwa kwa Bibiliya. ariko nitwabifata mu majambo y'Imana, umwe wese azomenya yuko ari ibintu bisabwa n'Imana ko dutegerezwa kuzuza kugira ngo tube ubwoko buritandukanye bwejejwe umwami. Imana yakoze isezerano, ariko abari mu iryo sezerano bategerezwa guca mu nzira yose n'Imana gushika ku mpera. guhera igihe hari ukugarariza kw'imbere kugaragaye mu buryo bucanke buriya, inzira yacu yo mu buryo bw'imhemu ibikongataye, ntidufate inzira ngufi ngo dutangure kwibaza ngo twokwibaza yuko ibyimviro byacu byoba mu kibanza c'ijambo ry'Imana, aho rero ntituba twiteguye kugenda mu nzira yose n'Imana. umwami azoturongora gushika ku mpera, ariko ni gusa abo bonyine bemera kurongorwa nibo bazorongorwa na mpemu wiwe. bamwe bararondera, sinzi ibyo barondera mu buzima bwabo. reka dusuzume nimba turi abumvira ibyo Imana idusaba, nimba twizera ibyo yavuze muri ano majambo. mu kurangiza iri jambo ryo muri Yesaya 55 ku murongo wa 3, kugira ngo mumenye, turashobora gusoma imirongo yose ariko kugira ngo mumenye ibyo ari byo. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez, pour que votre âme vive. Yemwe abafise inyota, nimuze nimuntege ugutwi, kuko nzoshiraho isezerano ry'ibihe bidashira, kugira ngo nsohore amasezerano y'ubuntu ayo nahaye umusabyi wanje Dawidi. Mutege amatwi. birahambaye, birakwiye cyane. Yego, ni byiza yuko twoshobora gutega amatwi yacu abiri, ngo muntege amatwi. Murongo wa 3, ngo nkoraniriza ubwoko bwanje. oya, tudakoraniza ku muntu cyangwa ku nyigisho cyangwa ku mugwi cyangwa ku bumenyi bunaraka. oya, ngo nkoraniriza ubwoko bwanje. umwami arasaba ubwoko bwiwe, arabukeneye, arafite uburenganzira ku bwoko bwiwe. yaraducunguye, turabiwe, ntabwo turaba uwundi muntu. nicyo gituma ashobora kuvuga hano ngo muntege amatwi. murongo wa 3, muze kuri jewe munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho, nanje nzosezerana namwe isezerano ritazoshira. Imana yarabikoze. mbega twaramuteze ugutwi? mbega turiteguye kumutega amatwi gushika ku mpera? Amen.
ego gushika ku il mpera restera une foule hazogumaho qui n'aura umukuku eu absolument aucune résistance atabugarariji intérieure, buzoba buri muri bo indani ariko qui aura compris bazoba batahuye neza canke batatahuye ivy'Imana yavuze scellant ainsi que I- Dieu baz- est vrai. bizogaragaza ko Imana ari ukuri. Qui sommes-nous Turi bande pour nous permettre de ngo twi juger du- de cela? dushobore gucira urubanza ibintu J'ai nk'ibyo. rencontré un homme Narahuye coréen n'umuntu qui est muri Koreya très ami avec le docteur n'umugenzi wa Dr. Il Cole s'est ouvertement présenté comme un critique. yaje nk'umuntu aje kunegura afise ubukozi bwo kunegura amakoraniro yose maze Ce qu'elle n'enseigne pas. akerekana ibyo abantu batigisha neza. Et nous étions assis autour Twari twicaye d'un café. à turiko l'hôtel turanywa Président, et akafe nous étions kuri assis hoteli ya avec trois perezida hommes. n'abandi bagabo batatu. Nabajije ikibazo kimwe ndavuga mwene data muri Bibiliya nsoma yuko hariho ubukozi butanu. Muri ubwo bukozi nta bukozi de critique. bwo kunegura mbonamo. None wewe ubukozi bwawe ubutondeka hehe muri Bibiliya? Yego aca aravuga yego yaciye avuga ati urashobora kwiyumvira ibintu byinshi kuri wewe ukibaza ngo ufite ugapfuye igifuye abandi kubera Imana yabahezagiye. Uwo muntu yari afise impwemu yo gusambura gusa ariko yari yihebuye kuko naco yari afise. Hari irindi ijambo ry'isezerano Yesaya 56 nari navuze nti ijambo isezerano ryanditse mu bigabane bitatu hano n'umurongo wa gatatu burambara n'umurongo wa kane kuko ariko uhoraho agize kubyi nkone ziziririza amasabato yiwe zigahitamwo ibimunezereza zikabangiriza isezerano ryiwe. Gatanu umurongo wa gatanu ati nzoshira icibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje. Ati nzoshira icibutso mu ngoro yanje no mu rugo rwanje ndazihe ni zina riruta kugira abahungu n'abakobwa zoziha izina ritazokugwaho. Natwe nk'abahizi tuzoronka izina rishasha. Murabizi mwese abazonesha bazorironka izina rishasha, nta n'umwe arizi kiretse uzorihabwa. Uko biri kose twese tuzomenyana. Mbega murazi ko ariko byanditswe, niko byanditswe mu byashiwe Yohana, twese tuzoronka izina rishasha. Mbega bose barabizi? Amen. Oya mana yanje nimwumve bakundwa banje, ibyo ntibimere gutyo, ni ibintu byiza cyane. Ubu rero izina rishasha kumbure ni hano mu byashiwe Yohana 2 umurongo wa 17 ndaza kuraba. Ufise amatwi niyumve ico mpwemu abwira ishengero. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitse ko izina risha nta muntu arizi ataruzorihabwa, nta n'umwe arizi kiretse uzorihabwa. Ariko rero rizomenyekana, ntimuhagarike imitima mwebwe mwese, nimba turimwo bizoba biduhagije gusa. Hano ni babandi bakoranye isezerano n'Imana, abo yahaye isezerano haravuzwe ngo nzobaha igibanza kidasanzwe ndabahe n'izina. Ku murongo wa 4 ngo Yesaya 56 umurongo wa 4 tuzobandanya kubikora ejo, Imana niyadufasha tuzobandanya kino cigwa.
nous verrons que tuzobona Dieu est yuko le Dieu de imana l'alliance ni imana y'isezerano ancienne et mu isezerano rya kera no mu isezerano rya rishasha uko yari ejo niko ari n'uno munsi niko ari ibihe bidashira iruhande yiwe nta wundi ariho niwe yatanze isezerano ararisohoza igorogota ntimubyibagire igihe cyose qu'un sacrifice a été igihe hatangwa ikimazi Dieu s'est réconcilié imana yariyuzuza et apporté un regard bienveillant ikaza sur ceux iraba ryiza offerts. abazanye ikimazi Pensez à Abel qui a mwibaze offert le kuri premier sacrifice. abeli yatanze ikimazi cya mbere imana yamuravye ryiza iramwemera amen Il nous est ici Hano. il nous est ici question de l'alliance. ni ikibazo c'isezerano n'abo imana Est agréable à Dieu. Nous ne faisons icagwa abahimbara imana twebwe kumbure ni turi mu bantu bakebweho muri isirayeli mu buryo bugaragara bw'umubiri ariko mais nous avons kandi pris aux yeux de Dieu et nous turaba igiciro imbere y'imana we yatwemeye ku bw'ubuntu agakorana natwe isezerano ry'ibihe bidashira tout dommage est réparé. akaga kose karakuweho amakosa yose yararishwe ibyaha byose byarababariwe Nous pouvons turashobora sortir gusohoka délivrer. tubohowe Qui peut le saisir? ninde ubifata ninde ubyumva twogenda twemye umuntu wese abyemera mu kwizera